Nkuko twabibemereye ko tubandanya kubashikiriza amakuru harabana n'ibivugwa hagati ya Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Icuka kibi kimaze iminsi kiravugwa mu bihanganye muri CNDD-FDD, uguhangana kuri hagati yabo bategetsi bompi n'ibindi vyose mwagiye muranyegezwa. Umugabo ninde hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo? Hari ntahe yumwe mu ngabo zigendanira Reveriyano Ndikuriyo. Turaza kubaha igice ca mbere. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi urajuba mu bambere bashikirwa navyo. Turaze koma murindiriye amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi. Hari ivyo mwaragiye muranyegezwa. Hari amakuru tuba twatohoje mu masoko yacu atandukanye. Hari biba vyavuzwe ndetse n'ibindi vyose bitavyashizwa habona. Ntandi nta mushobora kuronka amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi atari kuri nombanisha kure. Nkuko rero twabibabagiye haraciye igihe turonka amakuru y'umuntu avuga ko ari mu bajejwe umutekano w'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Uyu muntu avuga ko yifuza kuburira abarundi n'umukuru w'igihugu ku nteguro abona ko ziteye ubwoba. Iyi nkuru iri mu rutonde rurerure rw'inkuru tuzobashikiriza ziri mu ntahe y'uyu muntu. Intangamarara. Jewe ndabandikiye sinifuza ko mwoshira ahabona umwidondoro wanje. Ivyo vyotuma umutekano wanje ubangamirwa. Ndi umuntu muto cane ariko amabanga njejwe yampaye kubona no kumenya vyinshi mu bikorwa vy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Murakunze kuvuga Reveriyano Ndikuriyo ko apinga umukuru w'igihugu, ariko burya ivyo muzi ni bike cane ku bintu bibera mu mugambwe no mu butegetsi bwa CNDD-FDD. Nk'umwe mu bajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo, naragize amahigwe yo kumuherekeza mu mihingo myinshi y'u Burundi. Naranamwumvirije amajambo ashikiriza, naregereye kandi ndihweza abo bakorana. Hari ivyo numva n'ivyo mbona bikantera ubwoba kubijanye n'akazoza ku Burundi. Naho atanyambo ibura agahonzi, jewe ndi mubemera ko Perezida Ndayishimiye ashaka guhindura vyinshi mu gihugu, ariko nkuko avyivugira ntagira abamufasha. Ndifuza kubwira abarundi ivyo nzi. Ndifuza ko umukuru w'igihugu amenya ivyo tubona. Kumbure nawe nyene arabizi. Benshi mwaravuze bunyoni, ni bake muzi vy'ukuri Reveriyano Ndikuriyo nawe. Ndabasavye ikintu kimwe, murambikira ibanga. Umugambi wo kwimenyekanisha nk'igihangange nyamukuru. Reveriyano Ndikuriyo yashikiriye uburongozi bw'umugambwe azi neza ikimuzanye. Ica mbere yihutiye kwabaye ugushiraho akarwi kajejwe kumwamamaza. Nakarwi gato ariko gakomeye. Abo dukunze kubona ni uwitwa Florisi, Jacques Bigirimana, Orise na Jaguari. Aka kagwi karakora ibintu vyinshi cane bijanye no kwerekana ko Ndikuriyo ariwe gihangange mu gihugu. Baramukorera udufoto twinshi turiko amajambo yiwe canke amwitirirwa, duheza tugatembera hose. Barashiraho imbuga zifise amazina atabaho zijejwe kwamamaza Ndikuriyo, ukamengo n'abantu benshi bariko baramuvuga, kumbe ari kakarwi nyene. Haraho bahabwa ibikorwa vyo kwerekana ko Perezida Ndayishimiye yananiwe gutora umuti w'ibibazo. Nk'akarorero ni igihe hari habuze igitoro, harakwiragijwe ubutumwa bwavuga ko na kera twagenda n'amaguru, ko nubu bitotunanira. N'ubutumwa bwashavuje gose abanyagihugu ariko bukozwe ku rwenge. Turafise amakuru y'uwakoze ubwo butumwa muri ako karwi kandi abikora yabitumwe. Uwundi mushinge uhambaye mu kwimenyekanisha kwiwe ni burya butumwa atanga, yerekana ko atacotinya. Benshi mwibaza ngo n'amajambo amutoroka, ariko ni ibintu biteguye neza cane. Ndikuriyo akeneye kwerekana ko ariwe mugabo arinda mu Burundi, ko ariko arabandanya urugamba batanguye kuva kera, kandi ko ariwe ashoboye gukingira abagirizwa amakosa bohava bafatwa n'amakungu. Mu kwerekana ko adatinya kwica,
aha impigi abandi bicanyi benshi, mbere bakanumva ko baremeshejwe. Mu kwanka ko abasuma bafatwa, hari umuntu aba ahaye abagumyabanga benshi. Mu kwanka ko abasuma bafatwa, hari ubutumwa aba ahaye abagumyabanga benshi, usanga umwe wese afise ico yivye ku rugero rwiwe, maze bakumva ko ari we wenyene azobakingira mu gihe ubutumwa bwa Ndayishimiye bubatera ubwoba. Inyigisho zimuhayagiza. Reveriyano Ndikuriyo amaze umwaka akwira igihugu cose atanga inyigisho ku rwaruka cane cane. Ahatari hake jewe twarajanye nk'umwe mu bajejwe umutekano wiwe. Ni kenshi jewe na bagenzanje twibajije nimba koko umukuru w'igihugu azi ivyigishwa muri izo nyigisho. Hariho inyigisho zisanzwe zitangwa n'abandi banyamabanga b'umugambwe, ariko ziteye ubwoba zitangwa na Ndikuriyo ubwiwe. We iyo afashe ijambo yigisha ibintu bitatu, ariko vyose bifise ingene bigaruka ku kumuhayagiza wenyene ubwiwe. Ubwa mbere aravuga ivyo yita kahise k'igihugu, ugeze ngaho urumva ko yigisha amacakubiri y'amoko ahanini, akifuza ko urwaruka rw'abahutu rugumana ishavu rya kahise. Ngaho aragaruka cane ku rupfu rwa Perezida Ndadaye, aho aca yerekana ingene yabaye mu basavye ikiziga ca Perezida Ndadaye. Mu gice ca kabiri aravuga cane urugamba rwa CNDD-FDD ingene rwari rugoye, aho naho aguma agaruka ku butwari bwiwe mu rugamba be n'abandi bakeyi mu ntwazangabo za CNDD-FDD. Ikizira muri ivyo vyose ni ukuvuga ubutwari bwa Perezida Ndayishimiye. Iyo amuvuze yerekana ingene Evariste Ndayishimiye atigeze akomereka ku rugamba, ariko agashimika ko intwari zahakomerekeye. Mu mvugo ifobetse urumva ko yigisha ko Ndayishimiye yari umutunyi ku rugamba, ko yari umutunyi ku rugamba. Igice ca gatatu kijanye n'ubutwari bwa Petero Nkurunziza, uwo aramuteba ko gose akibutsa iragi yabasigiye. No ngaho wumva yerekana ko ari we musubirizi wa Nkurunziza, yerekana ko ari we yumva ibintu nka Nkurunziza. Ukuntu avuga Nkurunziza wumvamwo kurondera kwerekana ko Ndayishimiye ataca avuze, ahubwo ashobora kuba atari mu murongo wa sogo. Ariko vyose bivuzwe mu bwenge bwinshi, cane. Mu ncamake inyigisho ziwe zerekana intwari zitatu zihambaye: Ndadaye, Nkurunziza na Ndikuriyo. Kandi ibintu avuga birakora ku mutima urwaruka. Ararwiyegereza, arangiza arusororera, kandi akavuga imvugo irukaburira kugwana nkawe. Aho kera imbonerakure zaboneka ari iza Nkurunziza, ubu yarahejeje kuzigira iza Ndikuriyo. Mu ruyeri rudasanzwe, Reveriyano Ndikuriyo asigura izo nyigisho mu kuvuga ko igihugu gifise ibibazo byinshi, ku buryo hashobora kwaduka iyindi myiyerekano y'abanyagihugu. We rero asigura ko imbonerakure ziteguwe mu mihingo yose kugira ngo zize zibuze iyo myiyerekano. Womengo ariko arategura abazorwanira Ndayishimiye, ariko igitangaje urwo rwaruka ntirwigishwa ivyiyumviro vya Ndayishimiye, ahubwo rwigishwa Ndikuriyo. Gusuzugura Perezida. Inshuro nyinshi nariboneye ingene umukuru w'umugambwe akengera umukuru w'igihugu. Reka ndabahe uburorero butatu niboneye. Imbere gato ya Pasika y'uno mwaka, ntihenze hari muri Ndamukiza 2022, twari ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Ndikuriyo i Makamba. Ndikuriyo yari yicaranye na buramatari wa Makamba n'abandi benshi. Umwe muri twebwe yaramushiriye telefone aramubwira ko ahamagawe na General Neva. Yishuye ashibura n'akaboko ngo sindamwitaba. Perezida yarasubiriye arahamagara, naho nyene agira kwa kundi. Irya gatatu abo bari kumwe baramuhanuye aritaba, naho nyene yarahagurutse gato muri ba bantu twumva yemerana gato, aca arayitaba.
Twarumiwe twese, ndafise umugenzi afise ifoto y'uwo munsi nzoyibarungikira. Akandi karorero gatangaje nakabonye muri Rusama 2022. Reveriyano Ndikuriyo yari yateguye kuja kurangiza inyigisho z'imbonerakure muri komine Bugendana. Mwijambo niho twamenya ko Perezida Ndayishimiye yamusavye ko bazohurira muri ico gikorwa kubera nawe ariyo yari. Twaratangaye bukeye ntitwagiye. Yaciye agenda giturumbuka mu makomine ya Bujumbura, Rirare, Bugendana, nta muntu yarungitse muri kakarwi kiwe. Ku munota wa nyuma twumvise ko barungitse Joseph Ntakarutimana, gutyo baba barishe umubonano w'umukuru w'igihugu n'urwo rwaruka. Nukuri vyari biteye isoni ivyo twabonye, twese dusigara turibaza umukuru uwariwe. Akarorero ka gatatu nakabonye muri Ruheshi 2022. Twari tuvuye Ikarusi tuza Igitega, niho haducako Jeep Prado y'ibiyo bitabona yiruka cane. Muri sekirite twaronse itegeko ryo kuyihagarika, carazira ko hari imodoka imucako ikamurengana. Twaravugije amafirimbi ariko ya Jeep ibandanya kutwenurira ataco yinona. Jeep yagumye yiruka cane imbere yacu. Reveriyano Ndikuriyo yarashavuye cane, sinzi ingene uwo munsi tutarashe. Twaratelefonye abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiriye umukozi w'ibariyeri yarawugonze. Twaratelefonye abapolisi ngo bayihagarike ariko ishikiriye umukozi w'ibariyeri yarawugonze irabandanya. Tugeze ku masanganzira ya Karusi na Gitega, Jeep twarayihambije ihagaze ku idodani. Umushoferi twaramutegetse kuvamwo, Reveriyano Ndikuriyo we aca aribandaniriza. Uwo mushoferi yarasiguye ko akora mu biro vy'umukuru w'igihugu, ko yarajanye umuganga veterineri kuvura inka z'umukuru w'igihugu, kandi ko bari bamubwiye kunyaruka cane bishoboka kugira atabara izo nka. Iyo modoka twarayimenaguye ibiyo n'iminwa y'inkoho. Umushoferi yarahamagaye mu biro vy'umukuru w'igihugu, naho barahamagara umukuru w'umugambwe. Ndikuriyo yarababwiye ko imodoka itwaye umukuru w'umugambwe isa n'itwaye umukuru w'igihugu, ko kizira kuyirengana. Baramwinginze ngo ayireke inyarukane muganga, ariko yabishuye ko itavaho idatanze amande kubona yacereje umukuru w'umugambwe. Erega bavuyeho baduhaye 600 vy'amarundi, duca turayagabura. Ico naco caradutangaje, tubandanya kwibaza umukuru wariwe hagati ya Ndikuriyo na Ndayishimiye. Kuvuguruza umukuru w'igihugu. Murakunze kwerekana ingene Perezida Ndayishimiye ahamagarira abanyagihugu kwerekana indongozi zirya ibiturire, ariko Ndikuriyo akavuga ko ivyo bifise inzego zibijejwe, kandi ko uwazofata adodobereje inzego azomushira ku rutonde rwirabura. Birya twebwe turabimenyereye kuko yaramaze kuvuga kenshi ko atabishigikiye. Jewe ubwanje nariyumviye Gerase Ndabirabe amubwiye ko intumbero yo kurwanya ibiturire Perezida ariko arafata ari nziza. Gerase yavuga ko ibintu biriko bigenda neza. Aho nyene Ndikuriyo yaciye amuhagarika ati, birya jewe navyo nshigikiye. Ndikuriyo yavuga ko abo badeje bariko bariruka ko aribo bigisha umugambwe ruguru, ko bibandanije gutyo ataco bazohabona hageze amatora. Yabivuze ashavuye, aravuga ko mbere aca hamagara umukuru w'igihugu amumenyeshe ko atabishigikiye na gatoya. Nituzi iyo vyahereye, ariko murabona ko yahuriye kubivuga icese ku mugaragaro, aravuguruza umukuru w'igihugu. Ivyo ndabahaye n'uturorero duke cane twerekana ko Reveriyano Ndikuriyo ariko aripanga bikomeye, kandi ko asuzugura umukuru w'igihugu ahari. Twebwe turabiraba tukumirwa, tukibaza iyo bizohereza. Kumbure Ndikuriyo na Ndayishimiye bazohava baheza nka Rajabu na Nkurunziza. Kurangiza kino gice ca mbere kigarukiye hano. Mu ntahe ya kabiri y'umugendanyi wa Reveriyano Ndikuriyo tuzobabwira ingene Ndikuriyo
yifata nk'umukuru w'igihugu nabo bafadikanije. Ivyo rero hakaba hari ivyo mugomenya kubikomeye cane biriko biravugwa hagati y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Banywanyi bacu nimuzocikwe n'igice kigira kabiri, tuzobabwira vyose vyinshi no kuri iyo ntahe ibandanya gutangwa n'uyu mugendanyi wa Reveriyano Ndikuriyo. Nkuko mubizi urukurukuru niyo nkuru, kandi amakuru noneho yitangiwe n'abari mu mugambwe begereye Reveriyano Ndikuriyo bazi amabanga menshi n'ivyo ariko arategura. Ivyo yavuze tubihuje n'ivyo tumaze imisi turababwira n'ibiboneka ku rubuga, ibintu biraboneka ko ibintu vyoba bitoroshe. Turindire turabe ico kazoza kazotwereka, no kurindira tukamenya umukuru ninde, umugabo ninde, ese uwashwe kurusha ninde. Vyose tuzobikurikira amakuru yacu hanyuma. Ibihe vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.